hari igihe guhagarika umutima bitewe n'ibibazo tutari turacamo bitunyaga umunezero, biza bigakura umunezero kubera tuba dufise amaketide canke dufise guhungabana kw'ivyo tutabona by'inyishu vyo tugomba by'ibibazo tuba turacamo. Umunezero wacu uhungabana. Ni kenshi usanga bigoye kunezerwa, kwishima iyo turi mu bibazo. Ijambo ry'Imana muri Filipi 4 ku murongo wa 4 gushitsa kuri 7 avuga ngo mwame unezerwa umwami wacu iminsi yose. Ndabivuze bugira kabiri, ni munezerwa. Ubugwaneza bwanyu nimwe n'abantu bose, mwami wacu ari hafi. Nimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Ku murongo wa 2 havuga ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshuramira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Aha Paulo yandikisha ingoro ry'Ifilipi aribwira kunezerwa. Ndabizi mufise byinshi bibahungabanije, ndabizi mufise byinshi vy'imitwaro, mufise byinshi bishaka Imana ibakorera, mufise byinshi biko muracamo, ariko munezerwe. Manza munezerwe, hanyuma ibyo mufise biba hanze, iyo mitwaro mufise muce mwimenyesha Imana mu gusenga. Ariko imitwaro mufise n'ibyo mufise biba hanze bibahangayikishije, ntibibabuze kunezerwa. Amaganya ya ntababuze kunezerwa. Remeke ibyo mufise bibaremereye mubibwira Imana, ariko munezerwe. Mwene data, mon frère, ma sœur, ane majambo ndakuzaniye ufise ibigutera kwiganyira byinshi. Sindavyanse, imitwaro iriho kandi myinshi. Ufise liste y'ibintu byinshi ushize k'amaso amaraso ahagarara, ariko padekaje na Paulo kubwira ngo munezerwa. Sinefashije, sinkuyeho, sifuse ibi bintu biguhanze oya, ahubwo nezerwa ibiguhanze bibwira Imana kuba atadushobora gukora. Yesu Kristo hari amajambo avuze muri Matayo, yavuze ngo ninde muntu yoshozwa n'amaganya kwirehesha gusumba uko yahora areha. Ninde muntu amaganya nimwe muri hapi metero 1.5 yoca api metero 2 kubera amaganya. Nimba amaganya to gutera atakintu yoza kukungura, rero nta mvu kwiyanketa. Ivyo tuma wiyanketa bihimana. Yesu yaravuze ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremere ndabaruhura. Yaravyemeye, mwebi murushe mwe muremere nimuze ndabaruhura. Niri jambo re Paulo yavuze vuga ngo ibi biraremereye, ivyo mfise nk'imitwaro bihe Imana nibasha kubikemura, kuko mwebwe nimwita kuri byo mu bikemure ntimuto bishobora. Kwanza ico twishira imbere y'Imana nk'umutwaro nico tubana twadushoboye. Mas mon frère, ma sœur, ibigutera kwiganyira nivyo udashoboye. Iyo hari ibyo ushoboye ntari kwiganyira ko ari kuvyitunganiriza. Ibigutera kwiganyira nivyo ubona ama connection ufise adashoboye kugufasha, kuko iyo babishoboye uba wirukiye kuri bo bakabitunganya. Ariko impamvu biganyira ni kubera iki? Ni kubera ubona ko wewe atavyo ushoboye, ni kubera ubona ko wewe n'ingufu zawe atavyo ushoboye. Rero ivyo tudashoboye tubiha mushobora byose, tubiha Imana. Ntureke ibintu udashoboye by'Imana ngo bigire ibyawe we kunyaga umunezero. Mvuze ngo by'Imana kubera iki? N'ibintu
Imana yo yarishoboye gukemura. Biyibwire mu gusenga no mu gukenguruka ariko neza. None ziba gute atakaza ifise? Umva ko butagira akazi bimenyesha Imana ariko unezerwa. Ari konsekansi nyinshi ziza iyo duhagaritse umutima, iyo kwiganyira gufasha ikibanza ca mbere mu buzima bwacu. Turafise risike kugwara ingwara ku magara yacu, ingwara za hypertension, ingwara za diabete, cancer n'izindi. Turafekta emotionnellement abantu tubana. Uri umugabo urafekta abana bawe, urafekta umugore, uri umugore urafekta umugabo, urafekta abana. Kibazo urimwo kiraza kikafekta abantu bari muri cercle yawe. Mu yandi majambo, kunyuganga canke kwiganyira bigira ingaruka mbi. Rero Pawulo yavuze ngo nimuneze, nibyo nje ndakubwira, nezerwa. Ndanze gute hari Mariya abandi twarukanye muri generation yanje bagize mariage wewe. Nezerwa, hanyuma umutwaro urekera Imana. Niba ushoboye ushobora kwirondera umufiance wowe warabikoze, ariko kuko atabyushoboye birekera Imana. Uri umwana w'Imana, birekera Imana. Ikoreza Yesu yikunanye ariko neze. None ziba gute ndi muri amadeni, ndi mva nezerwa ibyo ufise by'amadeni, ibyo ufise tukatakazugira, ibyo ufise byuko kusengera visa, ibyo biri Imana, birekera Imana. Wewe ntuhagarike umutima, nezerwa. Ari jambo riri muri Ecclesiastes umusiguzi 3:11 arikunda cyane. Vango il fait toute bonne chose à son temps. Imana ikora ikintu cyose cyiza mu gihe cyayo. Ushaka kuriganyira bizogenda gute? Nzokwimarira ryari? Ko Imana ikaba yaratekanije une période, une saison, umwaka, ukwezi, yateguye umuntu nzokwimarira, iri kiramutegura, mukora bihera gutegura kugira ngo ico gihe uzokwimarira ukaba uri kuri yankete uyu munsi. Nihambira bari ngo nezerwa. Imana ikora ikintu cyose cyiza mu gihe cyayo. Ntabwo amaganya yawe uri kure ikibanza aza kukuzanira umufiyanse, aza kukuzanira akazi, oya, ahubwo agutera ini frustration. Uraba frustré, uraba sinzi, uriyanka nk'abantu, uzana ibigwara, ube uyizore. Ibyo ntacyo biza kukumarira, ariko nezerwa. Imana ikora ikintu cyose cyiza mu gihe cyayo. Usenga yibwire, hanyuma mu gihe cyiza ishise izokora ibyo bisa. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasenga mwene data yanyazwe umunezero n'amaganya n'ibyo ariko aracamo. Ndamusengeye ngo urestore umunezero mu mutima wiwe. Impamvu yiwe kunezerwa ntibi yuko afise ibintu, cyangwa ntibi yuko ntive ku bintu afise, ntive ku bintu bimukiye kuja ive kuko yakiriye Kristo. Ive kumenya ngo okay, ivyo afise gikumenyesha Imana, ndazi ko ishoboye, ndazi ko ishoboye kubitunganya. Iyo aba ariyo mpamvu yo kunezerwa. Ndamusengeye umuremere umunezero mu mutima wiwe, ureme ivyishimo mu mutima wiwe. Iri jambo arihishurirwe, muhemye rukore mu gikorerwa mu mutima wiwe, mutahuze mwishurire iri jambo mu izina rya Yesu. Amen. Kunezerwa n'ishwa tugira. Pawulo yakayishwa abifilipi, inkora ndabahishwa uyu munsi. Nezerwa. Yewe umunezero ko kubyo dufise, abatunzi nta makayo ya suicide twabona abantu biyahura agira gute. Oya, ako simbwiye ngo neza ngo uzoba uncikibazo. Imana ndafise solution. Ariko solution ishaka kuza mu gihe utayitezemo. Irafise solution. Yateguye kuzokwishura, yateguye saison na période zo kwishuriramo. Ariko ko bitaragera, ntuhungabane, nezerwa.
ntawe utwarwa n'amashusho mabi n'ivyipfuzo bibi usange wononye ubuzima bwawe ugiye kurogreta gusumba uko wahora. Ivyo ushaka bimenyesha Imana, yisigaye wewe unezerwe. Ese agumugisha ugire ibihe vyiza.